Amen. Nanje mpagaze ngaha kugira ngo nshimire Imana nabonye ngaha muri Repentance, Imana y'ukuri. Merekredi nari mfise amahera, nukuri ayo mahera yari menshi cane, sinari bwayajane mu vyo nari ndayategekanije, zari 3 miliyo nari mfise, ndi muri ville nza mbona bayansokoye mu mufuko na telefone, hama uwundi muntu acambarira ati raba barakwivye amahera. Ubwo nyene uyo muntu acaza yampereza na telefone, aragusubiza na telefone. Ukuri mufashe gushima bitagira uko bingana, kuko Imana nawe kenshi muri jewe bama banyiba, mugabo ndizigiye kandi ndabihamya yuko Imana yo mwijuru nsengera ngaha ko bitazokongera, ntabwo bizokongera. Ntabwo mwumva ko Imana iri ku kazi. Nanje Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashimiye Imana kuno munsi wa Mungu. Bari nashitse ngaha kwa Mungu ndumushitsi, navyumvise mu gitondo kw'iradiyo, ndaza ndafata bisi iranzimiza ishikana mu Kamenge, ariko ca ndafata imoto ndagaruka, ca ndahabona ngaho ca ndaza. Rero ni vyinshi novuga, ariko reka shimire Imana muri ino ndwi nabonye igitangaza c'Imana, nukuri dushimire Imana. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Jewe naraje ngaha nje gusenga, hama pastor aravuga ati nimuzane imitwaro yanyu 3. Rero iyo mitwaro 2 yarishuwe. Amen. Kandi no muri iyi ndwi yaravuze ko ari karasengera amafaranga, naciye ndayaronka. Amen. Amavuta Turayakira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanjye ndashimira Imana, binushimira Imana ni bibiri. Hari mu ndwi iheze je nari mfise amahera make cyane, ariko nibuka umwongere ukuntu yatubwiye ati ajya amavuta yasengeye, naho uzofise amahera make uyasigeko. Jewe ntandizera, ndasepata amahera nsigaranye, ndabwira abana ntidusigarane amahera make, ariko reka katuyasige ku mavuta y'umukozi w'Imana, turayasigako. Bukeye bwaho naciye mbona amahera ntaziga, ibyo ndabishimira Imana cyane. Amen. Icya kabiri nshima mw'iyi somene nyene hari mardi, ndonka telefone y'umugisha ntarimenyereye, ariko ndavuga nti uko biri kose ibirimwe pasiteri yatubwira, ca ndizera pasiteri Imana iguha umugisha. Amen. Ca ndaronka amahera ntarimenyereye, ntarinziga n'aho ashobora kuzanana. Hallelujah. Ubwo nyene nkiyaronse naciye mvuga nti ikigira 10 c'Imana reka ndagishire ku ruhande, kuko amahera mwese murayazi, ushobora kuyaronka ufise amadeni ugasanga yose araguheranye. Ndashimira Imana rero kubw'ivyo ko Imana yanyishuriye amadeni, ngashobora gukuramo n'igihe 10 c'Imana. Imana ikongera Amashi menshi ku mwami Yesu. Ndashima Imana ririringa kwa gatanu. Nari mfise ibintu nakora byari biri mu nzu, narabisize mu nzu, sinaravye ngo biraza guhomba canke ntibiza guhomba, ariko ntashe naragiye ndabikora. Imana ikirampezagira, abona barabitoraguye byose barabitwara. Haca harabaho n'uwundi muntu arambwira ati ndafise ibindi woza kudandaza, ingugende ubitwaye hanyuma uje kubidandaza uraza kunzanira amahera uhejeje kudandaza. Ndagenda ndabitora, ndakekeranya mu mutima ati naho ndabitwaye ariko burije ndazi ko Imana nasenze iza kubikora. Nakize kubishira hasi, mbona barabiyoraguye barabitwaye. Imana ikirabinkoranye. Hallelujah. Kandi
kubihenze bakaba bakiyerera ahandi ahantu hari Imana kabisa komanda babwira Imana yakoreye je nafise umugabo ariko igihe cyose twabaye ntaraza ngaha wamenga sindi uwiwe ariko maze kubibwira Imana nabonye umugisha muri yo kuko hari ikintu yakoze mu rugo rwanje bituma nitaha nitwararika bonagirira neza je nabishimira Imana haleluya yavuze Imana ni hafi cyubahiro ikindi shimira Imana umukozi w'Imana ariko aravuga ati abantu bashomereye bashaka amahera y'inzu hariho umupfakazi umwe yari yambwiye ati uzonsengere nanjye ndafise ikibazo c'inzu bagomba kunyirukana mu nzu kandi afise umwana w'imfuvyi umwuzukuru we yamusigiye hanyuma rero aravuga ati none gamana ujya mwana ndoza kumwangarana Imana kirabikora canasenga canaza ngaha bariko barasengera amahera y'inzu canabisengera none ejo bundi yambwiye ngo Imana yarabikoze yaramurihiye Imana ni hafi cyane amen Atarahizwe na Kristo mukomera amashimana. amen 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 Nati hali yanje naje nkatwa gatanu mu bashitsi. Imana rero yarankuye igitangaza ku mutwaro narifise. Ejo narishe umutwaro narifise. wa gatandatu turisho Cyane gose. Yo novuga ntahe yanje narifise cyane. mukomera amashyi mwami Yesu Yamana siripize ntari niteguriye aho nyene y'umunezero udasanzwe umugisha cyane gose amashyi menshi ku mwami Yesu haleluya haleluya